Bana b'Imana rero turabandanya gusabikanyira ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, tuzirikana kugira dutahure neza indoto canke se amayerekwa. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga riravuga ngo umutima w'Imana azokwiragizwa kuri bose. Umutima w'Imana azokwiragizwa kuri bose. Ni ku kigabane cya gatatu ndasubiramo, ariko turiko turakurikiza ku audio ya mbere cyangwa se kuri video ya mbere yo kuri iki gice cya gatatu gisigura za ndoto nagira. Karongo ka mbere rero karavuga ngo ibyo biheze nzokwiragiza mutima wanje ku muntu wese. Ngo ibyo biheze umukama Imana azokwiragiza mutima wiwe ku muntu wese. Ku muntu wese ni ukuvuga ku muntu wese wo mwisi yose. Nubwo hasabye ariko birabwirwa b'i Yerusalemu canke mu Buyuda gutyo, ariko niwakurikira neza urumva neza ko ari isi yose. Kandi uko byogenda kose turakwiye kwiga iki gitabo cya Yoweri. Gifise ibigabane bingahe? Ntabwo ari kinini, ni ibigabane bine gusa. Tuzohera ku ntango kuko harimo amajambo y'inkoramutima dukwiye kuzirikana muri iki gihe, hanyuma tukamenya Yerusalemu, Palestina, mbega byagenze gute kuba Palestina, ukuntu Yerusalemu, mbese tuzobizirikana. Tuzohera ku ntango. Basi turabandanya. Abahungu n'abakobwa banyu bazokwigisha nk'abahanuzi. Ngo abahungu n'abakobwa babo canke banyu canke bacu ngo bazokwigisha nk'abahanuzi. Ubwo bazigisha nk'abahanuzi kubera iki? Kubera ko mutima mweranda w'Imana azoba yakwiragijwe ku bantu bose, Abatama banyu barote indoto, imisore yanyu nayo ibonekegwe. Ngo abatama barote indoto, imisore yabo canke imisore yacu ibonekegwe. Ubwo ibyo nibizoba ku bantu bo mwisi yose. Niyo mpamvu rero turota, kuko hano haravuga ngo abatama banyu barote. Abatama barote, Imana ivuze abatama, ubwo n'abakecuru barimwo. Barote indoto, imisore yanyu nayo ibonekegwe. Imisore ibonekegwe. Bana b'Imana rero aya majambo arakomeye cyane. Nyimba Imana ivuga ati nzosuka umutima wanje canke muhemu wanje ku bantu bose, haba abatama barote, abasore babonekegwe, abakobwa bigishe nk'abahanuzi. Ubwo nyene nanje nyene ndiko ndigisha nk'umuhanuzi. Haleluya, amen. Ubwo bana b'Imana niyo mpamvu Imana impa message haba mu ndoto, haba ndiko ndaraba nk'uku, kugira ngo tubihererekanye, ntihagire uzitwaza mu Imana ntiyari yarazanye imburi ku bantu. Kabiri haravuga ngo muri iyo misi nzokwiragiza kandi mutima wanje kuba suku no kuncoreke. Mwavyumvise bana b'Imana ngo muri nyamisi Imana yavuze ngo izokwiragiza mutima wayo, mutima mweranda, kuba suku, kuba boyi no kuba yaya. Haleluya, amen. Murumva rero Imana iratuzi cyane. Kuko igituma mvuga ati Imana iratuzi cyane, umuboyi canke umuyaya mu bihugu by'iwacu n'abantu basuzuguritse cyane. Mu Burundi, muri Afrika, umuboyi cyangwa umuyaya barasuzuguritse cyane. Kandi nubwo basuzuguritse cyane, nibo bantu bari bakwiye guhabwa agateka n'agaciro gakomeye, kuko nibo bantu je mbona ko bari bakwiye kugira icyubahiro. Bana b'Imana nukuri. Kubera iki bana b'Imana? Umuboyi niwe avoma, umuboyi niwe akugororera impuzu, umuboyi niwe agushirira ibyo kujya ku meza.
mbega ubuzima bwawe urumva budari mu biganza by'umuboyi, ubuzima bwawe mu bose urumva butari mu ntoke z'umuyaya. Hari abayaya banabuja bakoresha bakanga kubahemba, bakabafata nabi kandi bakibagiza ko nibatarika bakaja ku masoko canke ku kazi canke hirya no hino kurondera, umuyaya aza gusigarana n'umwana yonka canke naho yoba tanonka ariko ari waza gusigarana urugo agasigarana n'abana. Nyimba umuyaya aza gutisha kuwo mwana wawe, nyimba umuyaya aza kurya ibyo kurya by'umwana, umwana akirirwa ubusa, wowe inabujuza kuba ubizi. Abayaya rero n'ababoyi barabakwiye kugira agaciro kanini cyane imbere y'abandi bantu bose. Ari nka jewe nuko bigoye igihe no bizoshika nkagira umuboyi cyangwa umuyaya, nzomuha agaciro gusumba kuko ndamaze gutahura agaciro k'umuboyi cyangwa umuyaya. Ndashima mu bihugu biteye imbere hoho iby'abayaya n'ababoyi ibyo nta bihaba. Ubaye umuboyi cyangwa umuyaya ubuhebwa na leta, ntavyo kuvuga ngo ni nyoko buja za kuguhemba cyangwa ibiki kandi biba bivana n'ukuntu ukora. None rero muri Afrika barakwiye kwitaho ababoyi n'abayaya kuko nibo bafise ubuzima bwa basebuja na ba nyirabuja bw'abana bo mu rugo mu minwe yabo. Ubwo rero murumva ko Imana irabazi, nabi Imana iravuze ko izobaha mutima mweranda, izobaha mutima mweranda w'Imana. Ni ku karongo kangahe? Ka kabiri. Muri iyo minsi nzokwiragiza kandi mutima wanje kubasuku no kunchoreke. Inchoreke nibo bayaya, abasuku n'ababoyi. Bana b'Imana rero murumva ko nabo Imana irabazi. Umuyaya arahanura, umuboyi arahanura, kandi umuboyi yohanurira nabuja akamugwiza n'ubusa. Hari igihe umuntu Imana imuha message ari umuntu aciriritse yayibwira umuntu akamugwiza n'ubusa, ngo Imana nanje ari kunyibwirira. Sibye wenda ko hari abo bigira ukutariko, ariko Imana ica kuri kuwa ari we wese asuzuguritse iramucako, n'umutajiri kandi iramucako. Imana iravugisha abatajiri, Imana iravugisha abakize, Imana iranavugisha abaruhebwa bajya abo baboyi nabo bayaya, kuko ubufise uburyo ntiyoza gukora ikiboyi cyangwa ikiyaya. Nabo rero Imana irabazi, namwe batajiri n'abamama ba nyirabuja mubaha agaciro kuko nibo bafise ubuzima bwanyu mu ntoki. Gatatu aravuga ngo nzotanga ibimenyetso mu ijuru no ku isi, ngo Imana izotanga ibimenyetso mu ijuru no ku isi. Murumva rero nyimba Imana izotanga ibimenyetso mu ijuru no ku isi, izobitanga ku isi yose. Ibimenyetso by'amaraso, iby'umuriro n'iby'inkingi z'imyotsi. Ngo iby'umuriro n'iz'inkingi z'imyotsi ibyo biriho bana b'Imana. Muri iki gihe hari ibintu bibi mw'iyi si bitigeze binabaho. Ego haragiye haba ibintu bibi, ariko ibyo muri iyi myaka cyane muri iyi myaka 10 cyane muri iyi myaka 5 cyane se tuvuge ati kuva mu bihumbi 2000 ibintu biri kuba ni ibintu bibi bitigeze kubaho. Hari kuba ibintu bibi cyane gose. Ubwo rero Imana rero yaravuze iti nzotanga ibyo bimenyetso. Nyimba turiko turabona ibyo bimenyetso by'ahantu imyuzure iriko iratwara abantu, by'ahantu ibirunga biriko birazimiza isi, abantu aho bakimuka, nyimba hari ibintu byinshi muri iki gihe. Nyimba Imana nk'akarorero nk'ikiza cya corona mwarabonye ingene byagenze, nubwo hahora hatera ibiza mu myaka ya kera, ariko iki kiza ndabona aricyo cya mbere cyabaye mu isi cya ku isi yose. Ibyo byose rero
ni ibimenyetso Imana itwereka mu byo yavuze iti bizobaho rero muri iki gihe hari ibintu by'ibimenyetso byinshi umuntu yoraba akavuga ati yamara twisubireko kuko ibi bintu biriko biraba birimwo muri Bibiliya. Abana b'isi twihaye gupima Imana, twiha kumva ko dushoboye gusumba Imana, niyo mpamvu n'Imana idutererana, kandi niyo mpamvu Imana iriko irashitsa ibyo yatubwiye ko izotanga mutima wayo ku bantu bose bayemera, ariko burya cyane cyane bayemera, ariko kandi burya n'abatemera Imana, Imana irabaha mutima wayo, irabagendera. Usibye nyene ko baravye ubutunzi baba bafise bibananira kurekura, baravye icyubahiro bafise mu isi bakaraba bakabona ntibokirekura bakabipfiramo, ariko Imana yabahaye umutima wayo, yabagendeye, yaberetse bakanangira imitima. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Ibi rero turabibona kwa rukuri. Hari aho imvura igwa abantu bakabona mbese imirabyo ikaboza n'urubeya rw'umuriro, rukaba urubeya rw'umuriro. Ibyo byose rero ni iby'Imana yavuze ko izo bigaragaza tukabibona. Ibyo rero turiko turabona twari dukwiye kubifatira ko tukemera Imana. Uri mu byaha akavuga ati reka mparike negera Imana, kandi kweri twari dukwiye guparika tukagenda ku Mana, tugaparika ibyaha turimo tukiyegereza Imana, kuko nta bundi buhungiro ibidubesha byose biduhenda amaso ntawe bizotugeza. Kane haravuga ngo izuba rizocika umwijima, ngo izuba rizocika umwijima, kandi nta uyobewe nyene ko hari ahantu nyene ubona umwijima gusa, bikanka kubona abari imbere canke abari inyuma, kubera uko Imana iba yaretse nyene bikaba uko, ikivura kikagwa kikakukumba abantu, umuntu ntabone n'abamutabara. Murazi no kuri YouTube namashirako abantu bariko baratabagwa n'indege canke se abandi bariko baratemba. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, mugabo ibintu biteye ubwoba sinkunda kubishira kuri YouTube. Tubonye ngo izuba rizocika umwijima, ukwezi nako guhinduke amaraso, imbere yuko umunsi w'umukama ushika, umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba. Ngo ibyo bizobanza bibe imbere yuko umunsi w'umukamuzi, imbere yuko yezaza. Rero uko byogenda kose na Yezu yarabivuze ati muzoshima ko ndi hafi kuza, hazogenda ibinibi, hazoza ibinibi. None Yoweli we yarabivuze imbere y'igihe na Yezu ataraja mu isi, na Yezu yarongeye yarabivuga. N'ibyakozwe intumwa zarongeye zigenda zirabivuga. N'uyu munsi Imana irabandanya kubitubwira, umukama Yezu arabandanya kubitubwira. Hari ibyo ntazigera amaramara kuvuga, nzohora nza ndasubiramo. Iyerekwa nagize Yezu atwaye ishengero, nari nkiri mu byaha, niyo mpamvu Imana ivuga ati nzosuka mutima wanje ku bari mu mubiri bose. Nari mu byaha, nari nkifise umugabo tutapfunze impeta, n'ubu nta mugabo mfise twapfunze impeta, usibye Yezu yanyihereye impeta y'ukuntu ankunda no kumukorera. Rero nkaba ndamukorera ndamwizeye, kubera ko yampaye n'impeta yo kumwizigira, kandi ndamwizeye pe. Rero iryo yerekwa rero nagize, nkabona Yezu atwaye ishengero, nanje ndimwo, twari tumukikije, twari abantu bakeya cyane. Mu isi niho hari hasigaye benshi cyane, benshi bababaye. Amabi yari mu isi sinokubwira. Nubwo byagenze uko Yezu akabimpishurira, sinaciye mva mu byaha,
ahubwo naranezerewe ndavuga bwa bundi muri gatolika baratubesha ngo washatse umugabo afise uwundi mugore ntazoja mu ijuru. Numva buriya nyene Yezu aranyeretse ko azonjana nanje mu ijuru. Ndabonye ko ndi mu bazogenda buriya abazocigwa kwiteka n'abicanyi nk'imvira n'ibindi bindi. Mugabo narabandanije ndaba mu buzima bw'ibyaha, ariko ntekereza kandi nsenga. Yezu rero arankura muri ibyo byaha. Ubu rero ntabwo nosubira mu byaha, oya kuba umunyabyaha ni umunyabyaha, ariko nanjye ndazi ko hariho ibyaha mbambona ati kuba Imana yaramfashije nkahera ibi bintu ni igitangaza cy'Imana. Nawe rero ibikuzitira byose byotuma utazoja mu ijuru bishire ku ruhande. Rero niyo mpamvu ndakubwira ati nareretswe Yezu atwaye ishengero, nanje nari ndimo mu iryo shengero. Mutima w'Imana nzako ndi mu byaha, n'abari mu byaha mutima w'Imana urabazako. Nyimba rero ubona mutima w'Imana yarakujeko, akira mutima mweranda, uhebe ibyaha urimo, wiyegereze mutima mweranda kugira ntuzosigare. Kuko niwakomeza kunangira umutima, Yezu azoza asange ukiri muri ibyo byaha. Rero reka twongere tuvuge kwa kakarongo ka 4, izuba rizocika umwijima, ukwezi nako guhinduke amaraso, imbere yuko umunsi w'umukama ushika, umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba. Umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba. Nagira nkubwire uwo munsi uhambaye kandi uteye ubwoba niwo munsi nabonye Yezu atwaye ishengero dutwaye, nkabona mwise hasigaye umwijima no mu ruho ku bantu bari barase kwakira Yezu Kristo. Ndabwira abo twari kumwe tumukikije, ndabwira ni ehe nimurabe ingorane zisigaye mu isi. Ati nitwara tubivuga ko Yezu azaza gutwara ishengero nk'igisuma bakatwita abasazi. Tehera abadisa yo babonye iryo yerekwa sinzokwigera ndagyibagira. Hari ibintu nibagira ariko iryo sinzigera ndagyibagira. Niyo mpamvu ntazigera nibagira no kuzana ndabyibutsa abantu, kuko Yezu arashaka ko ndabivuga ubimenye ko azaza gutwara ishengero nk'igisuma. Ndazi ko hari abanyita umusazi, ndazi ko hari abavuga ibyo yihaye kuvuga ijambo ry'Imana atari na padre atari na pasteur kazi n'ibindi, ariko ni bimwe Imana yavuze ati nzoswa mutima wanje, nzorungika mutima mweranda ku bari mu mubiri bose. Rero urakira ubutumwa bwiza bw'Imana kugira ngo ntuzosigare. Ibi rero turiteze kuza kwa Yezu Kristo, kuko ibyo umukama Yezu yagiye avuga byarabaye, biriko biraba abana b'Imana. Anya nubwo isi tarerura ko Ukraine n'Uburusiya ari intambara ya gatatu y'isi yose, ariko buriya ni intambara ya gatatu y'isi yose kabisa. Ni intambara ya gatatu y'isi yose. Kandi mboneyeho no kuvuga iri jambo, hari amajambo abantu benshi yaciye intege n'abagatolika baba bambaza ku byo papa yavuze, ariko woza gusesura neza. Papa ntiyari kuvuga ngo abatinganyi nibabice, ngo ni gire nkuko ibihugu bitabemera bishaka kubikora. Naho bari kuvuga ati ari umubyeyi akaza kuvuga ngo nibacira igihano umuntu cyo gupfa. Muganagira ndababwire ko muri Eklezia Gatolika kabisa nta tegeko rihari, nta n'abapatiri, nta na papa yemera ko muri Gatolika bashigikira abatinganyi ngo nibabapfungira impeta canke nibabashigikire. Mu rusengero hinjira uwo ari we wese, n'uvuye kwica umuntu nta womenya ko avuye kwica umuntu, nta wo mubuza kwinjira mu rusengero. N'uvuye mu busambanyi nta wo mubuza, mbese no mu masengero banasambanirayo wanashaka, mbese no mu masengero baranicanirayo. Ariko umuntu wari we wese n'umutima wiwe no kwemera kwiwe
gusa ibyo abantu bamwe na bamwe, kandi mwumve ko n'ururimi papa bari karavugamo. Kandi ikindi nacyo ndazi ko papa hariho abantu mu isi bamuhanze amaso bipfuza ko yobyemera, ariko nukuri abyemeye abagatolika twese twobimenya, ariko sibyo kabisa, sibyo, nta bihari, niryo bara nta naho ryabaye, kuko Bibiliya turayizi neza icyo Sodoma na Gomora yazize. Rero ibi bintu rero mu isi biriko biraba ni ibinyene umukama yavuze, ni ibinyene umukama yavuze biriko biraba, ntibikadutangaze kuko Imana yararitubwiye, ahubwo durabe tukomeze dusenge tumenye ingene tugomba guhagarara muri iki gihe twiteguriye ko Yezu yokubita inzamba akatujana. Ibiri mu isi ni ingorane cyane. Reka tubandanye. Akarongo ka 5 karavuga ngo muri ico gihe rero umuntu wese azokwambaza izina ry'umukama azorokoka. Aleluya, amen. Ijambo ry'umwizero rikomeye ngo muri ico gihe umuntu wese azambaza izina ry'umukama azorokoka. Muri iki gihe nyene turimo, umuntu atambaza izina ry'umukama nukuri aragowe. Ariko uzabona ko turiko turagenda ku musozero, uzabona ko ari ingorane, akayambaza izina ry'umukama, uwagiye kurokoka, uwazorokoka. Rero twiyambaza izina ry'umukama, tumenye Yezu icyo yadukoreye, tumenye Yezu ko yatubambiwe. Nayo ubundi mw'iyi si umuntu ariko aratera akagere Yezu ntibyomworohera, byoba byiza twese turangamiye umusaraba. Turabandanya nkako ku musozi Siyoni ni Yerusalemu niho hazoba ubukiriro. Ngo ku musozi Siyoni ni Yerusalemu ngo niho hazoba ubukiriro. Bana b'Imana, iyi Yerusalemu sijya Yerusalemu tuzi irigwiragwana na Palestina, kuko ariko umuntu wabandanije ku kigabane cya 4 hari ibintu iyo ndiko ndasoma ku kigabane cya 4 hari ibintu nyene wosoma ukiyumvira ukavuga ati kuki ibintu byose biriko biraba mu isi kwera Bibiliya, kumbe Bibiliya bifise kuva kera, kuko ibintu biriko biraba muri iki gihe biri muri ni ibinyene by'umutumwa Yoweri. Kumbure dushobora iki gitabo gifise imirongo mikeya, umwanya wari wose tuzokijako, tuzogitangura tugisome cyose, kandi kweri kiratahuritse. Umuntu yotahura akavuga ati nyamara mbisa ngende ku Mana, kuko Yoweri yari yarabihishuriwe n'Imana arabivuga, none turiko turabisoma. Ubwo rero ngo nkako ku musozi Siyoni ni Yerusalemu niho hazoba ubukiriro. Ngo ku musozi Siyoni ni Yerusalemu niho hazobera ubukiriro, ariko Siyoni cyane twama twumva ngo mbona Yerusalemu shasha yururuka iva mu ijuru. Ntabwo rero tuzohungira muri Yerusalemu birirwa baragwana muri Palestina, ni yindi shasha twabwiwe. Nuguhungira ku Mana, nuguhungira muri Yezu Kristo. None nyimba Yezu yaravukiye Yerusalemu, canke tuzi ngene byagendekeye Yezu muri Yerusalemu canke naho za Palestina nyene, ubwo nuko twohungira kuri Yezu Kristo. Tuzosoma rero tubisigukigwe, kubera ubu turiko turashaka gusigukirwa neza ukuntu Imana iha mutima wayo mweranda abakobwa, abahungu, abatama, abantu bakerekwa, harimo n'abayaya n'abawomi, abantu bose bakaronka mutima mweranda w'Imana. Bamwe bakanka kumva, ariko abandi bakakumva bagategera. Turabandanya nk'uko umukama, reka dusubiremo, nkako ku musozi Siyoni ni Yerusalemu niho hazobera ubukiriro, kuko umukama yabivuze, muko umukama yabivuze, bube no mu barokotse umukama ahamagara.
ngo bube no mu barokotse umukama ahamagara. Ubu abo umukama ahamagara bakamwakira bakamwumva bagatahura nibo bazorokoka, nibo bazorokoka, bazorangamiza umusaraba, bazogumbatira umusaraba, abazi neza ko Yezu yabambwe. Nyimba ngo ku musozi Yerusalemu canke Siyoni, nyimba tuzi ko Yezu yavukiye Yerusalemu, nyimba tuzi ko Yezu yabambwe, dukwiye kumva ko Yezu Kristo ari we nyene buhungiro, ari we Yoweri yavuga ko abazomuhungira ko ari bo bazorokoka. Ubwo rero tuzobibandanya. Burya rero ugiye ku kigabane cya 4 haravuga akarongo k'umutwe karavuga ngo umukama aburanya amakungu, umukama aburanya amakungu. Uca wumva rero inkuru z'abi Yerusalemu, zabo mu Buyuda, uko ibintu byagiye biragenda, ugacuraba rero n'aba banyisirayeli nyene bari baratotejwe, kandi bica bisayisigukirwa. Kuko igituma mvuga ati igihe iby'umukama yavuze nibyo turimo, ni umwanya wari wo wose umukama yoza, nuko abana ba Isirayeli bose bari barangajwe, bose baramaze gusubira muri Isirayeli. Rero kandi uko Isirayeli yari yaragabanganijwe, uko byagiye bigenda, burya ibitari bike abanyisirayeli bariko barabyegukana canke baramaze no kubyegukana. Rero tuzobizirikana ikindi gihe. Bana b'Imana rero, umukama Imana bahezagire cane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.